Senga Imana, Mana yacu turagushimiye, turakengurutse bwirukiro, ukwera kwawe, turagushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, turagukengurukiye kugira neza, turashimye mwami ko bwakeye amahoro twazigamwe n'abacu bakazigamwa, ikirushirije tukaba turi mu ngoro yawe ku musozi wawe heraho birumika, twaje imbere yawe mwami, kandi wavuze ngo ntawe uzokora nyuma ya Yakobo gusa, none twamaze kuza bwirukiro, waje uko turi kose, tuzi ko tuje ku muvyeyi adukunda, kandi mwami twanditse ukwizera, kandi tuvuye kure, bamwe kure abandi kure, none rero bwirukiro mu izina rya Yesu Kristo, kaze uduhezagire uri hagati yacu, uzobukoze bwirukiro, uhezagire umuntu wese yaduze ku musozi wawe, akwibonere mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya, abigisha bavuga bungura ubwenge, umaze kubungura ubwenge urabahezagira, haleluya. None munsi mwami uracari ijyanye n'ibintu ku masezerano, twaje uko turi kose, kaze uri hagati yacu kandi uduhezagire, bisigaye turasengeye abakozi mu izina rya Yesu Kristo, bavugishwe nawe, ubahezagire, babe umwironge nawe wivugirize mu izina rya Yesu Kristo, ubahezagire babe ibikoresho byawe byera, bikugirira ikimazi bikagira ubuzima bw'ishengero mu izina rya Yesu, habe ibitangaza n'ibimenyetso, ibyaha bihari bimwara ziti ubasha bwigaragaze mu ngoro yawe, ukoze data wa twese, urakoze ibisigaye Mana, twimuje ikitari cawe mu izina rya Yesu, ibyo mwami utazanye turabisohoje katika jina la Yesu, turasohoje kuko abana b'Imana bashenge mwaza abakurikira, ariko turasohoje ikintu cyose kitava ku Mana mu izina rya Yesu, ibisamaza turabisohoje mu izina rya Yesu Kristo, itiro turarisohoje mu izina rya Yesu, kurambirwa turabisohoje mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mw'ijuru, kaze ube hagati yacu, utwubahiriza uzobukoze, igiseke waduteguriye mwami kidushikeko, ububasha n'ubushobozi bugaragare hano, ibitangaza bikoreke, uzobukoze nyakubahwa, ijambo ryawe rigira ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Umuryango ubasha muri Efeso ngo bakuru n'abahambaye avuga ngo dukore dute, mukozi Imana avuga ngo mwihane mu izina rya Yesu. Kaze Mana, kaze niwe umenagura imishike, niwe wimbura imisozi, niwe uwo mwami wotahuza umuntu akaza gutaha yataha. None rero kaze wiheshe icubahiro, uzobukoze. Abakozi turabaguteruriye mu biganza mu izina rya Yesu Kristo, ubakoresha ibyo ugomba, uzobukoze. Ibyo umuntu turavyaza, ariko tugomba ivy'Imana. Urakoze data kubyumvise kandi kugiye kutwubahiriza, kandi mwami mu izina rya Yesu, ingabo zo mw'ijuru twongeye kuzisaba zikikuze hano mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubahirize umwanya, umwanya w'agaciro, umwanya w'igitangaza. Urakoze dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twaje kw'iriba mwami, twaje kuvoma, tudubiza none tuvome, twaje mwami, tudubiza amazi tuvome, tudubiza amazi tuvome. Mwene data Vianney niwe bakunda kuvuga ngo igikarabiro. Iyo tuje ngaha tuba tuje mu ikarabiro, kandi kitwoza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihagarariye amaraso ya Kristo. Aha muri ibi bene data bavuze, niyo majambo tugezeko, kandi niyo majambo dukwiye kugendamo. Nta n'umwe twari ego naramenye ko bazoza, mugabo nta bindi twavuganye birenze ivyo bijanye n'ico turava tuvugana. Ariko nagiye ngaho kubera ko bambarira, narinzi yuko no munsi muri duhava dusigura no mu Kidagi, nta kwimvira ku majambo atatu. Ijambo mu Gifaransa rikunze kumenyekana ngo conversion, so convertir, irindi ngo se repentir canke la repentance, hanyuma na confesser ses péchés. Naniyo muvuze ngo kwihana, mwamuvuze irihe? Mumuvuze irihe? Uvuze repentir, uvuze kuvuza ibyaha byawe, uvuze iki? Kubera yuko iryo jambo ngiye kugimba, nasanze ngo urumva hariho nk'ijambo ngo se convertir à l'islam,
urumva mvuye aha njaha siko iyo ni conversion se repentir ukavuga uti izi nzoga nazinywereye kuva uyu munsi ndabivuyemo sinzosubira urumva ni bya bindi kwihana ibyaha naho uko byatura rero byarangiyemo biranjamo nibaza nti aha none ivyo tuvuga twebwe n'ivyo bitatu bifatanye siko none n'ivyo bitatu gukora bitatu bifatanye bivuga kimwe. Yesu canke Yohana Umubatizi igihe yatangwa kwigisha ijambo ry'Imana muri Matayo 3 sinzi ko aturonkera Matayo 3 Yesu abahezagire yego nuko rero iryo jambo mu Kidage mwaravuze ko umuntu muraciga tubuse denn das Himmelreich ist näher herbeigekommen. Nimwihane kubera ubwami bw'ijuru buri hafi suko ego uwo ni Yohana yavuze ivyo Yesu nawe muri 4 Matayo nyene 17 ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri nico camuzanye kutubwire ngo twihane. None hari ikindi mwene data Richard yatumwe hari ikindi mwene data Oscar yatumwe twihane ariko bagiye bakora ahantu hatagaragara hari ibyaha bihinduka ibyaha kubera ko byakunejeje none je muri bya satani bafunga bya satani n'ubucumu koze icaha reka twigarukire kuri rya jambo vyane yarivuze wabungura ubwenge muri baruka kuri Matayo 24 ari 44 hari kuva kuri 44 babarire ari kuri 44 Matayo kuva Luka 24 uhereye kuri 44 44 atubwira ngo arababwira ati aya majambo aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe y'ingene vyanditswe kuri jewe vyose vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Yesu wenyene ubwa mbere yaravuze ngo handitswe ngo handitswe ngo ntukagerageze. Muravyibuka muri tubiravye muri Matayo 4:4 tuhereye Yesu cagihe Yesu yageragezwa Matayo 4:4 Matayo 4:4 atubwira ni Matayo 4:4 avuga ngo aramwishura ati vyanditse ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Umugwanizi ntiyaretse kuri 6 yaravuze naho ngo aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko vyanditswe ngo azorera n'ibikurikira vyinshi. Ariko Yesu aramubarira ati vyongeye handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe.
umugwanizi ntiyaretse umugwanizi maze Yesu yaramwankiye naho nyene aramwishura ati vyanditswe ngo akurikije ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana uko turibona ni rya rindi nyene ryavuzwe nk'uko dusomye nka muri Luka bavuze ko nibaza ko nasomye ntahejeje ntageze ku murongo ukwiye 24 gushika kuri 49 gushika kuri 49 24 gushika 49 twari tugeze kuri 47 ndibaza yego kandi yuko kwihana yego reka dusubire imbere nyuma gatoyi arababwira ati ko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri ivyabona vyavyo, namwe muri ivyabona byo kubivuga byo kuvuga ivyo umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye uwo yari mpwemu yera ka kantu ca kiyangabirano ituma buguruka amaso. Igihe Yesu yabwira Satani ati handitswe ngo ntiyariko akoresha ubutumwa novuga nti Nouveau Testament yarahagaze mu vyanditswe vyahanuwe n'abantu yavuga yari yishimikije rya jambo ryo muri Yosuwa wa mbere 8 aravuga ngo reka turabuha dusomera Yosuwa wa mbere 8 avuga ngo iki ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo byose niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Nanje yego nivyo Imana yongeye ko ati si jewe nkwibariye nishikama ushira amanga nuko nturanduka umutima kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Narababwiye sinzi nge turabona munsi niba bafise Bibiliya abafise igitabo ca Bibiliya ninke muragerageza muzironka kuko mugiye kuzironka zagusa zizimba utagiramwo iri jambo. Ubuye hariho izi app izi application umuntu afise Bibiliya ariko barashobora kuzihindura ejo ugasanga telefone yawe wagize update wa information wa actualize ugaca usanga ntugifize ya yindi ufise ibindi bintu. Mwame maso rero mwame maso hanyuma mwari muzi igituma Yesu bamwishe bamuhoye iki ninde yibaza ico bamuhoye agire ubuvuga ico bahoye Yesu kuko baramwitwariga baramufata bakurikije amategeko kuko baramutsindisha mugabo bamuhoye iki bavuga yego bamuhoye ko aje kubimura aje kuba umwami. Yego ico kirimwo yego aje gukura utabe bihari. Yego aho ni hamwe bamukurikira akiri umwana ariko mubaza ko kije gihe cyo kwambwa ari ico bamuhoye
cya kabiri nibaza ngira ngo nk'abandi cya kabiri nibaza ni ukuba kuba ajya mu muco uje mu myiza ntibagomba kuva ku byaha byabo ariko umuco wari uje kubagaragara rero ntibagomba ko uwo muco uza wa wundi yababwira ati none mumuhoye iki ni kubera iki bamwishuye ngo iki azana akavuyo ati ego nta kindi ngo yavuze ngo ni umwana w'Imana yavuze ngo ni umwana kandi ngo akiza ibyaha ni ukuvuga agira icyo bita blaspheme sinzi ngana babyita ni ukuvuga yararogota ku Mana bari bazi bamuhoye ko bavuga ko ari umwana nawe wa wundi yaramuwajije reka tuharabe turabe muri Mariko 14 Mariko 14 umurongo wa Mariko 14 ariko 14 ku murongo na rimwe mirongo 51 handitse ngo kandi umuhungu umwe w'umusore amuja inyuma yikubye kw'impuzu imwe gusa baramufata abatana impuzu yiwe ahunga amenyo bandanya turabandanya twirekure bajana Yesu ku muherezi mukuru abaherezi bakuru bose n'abashingantahe n'abanyabwenge b'ibyanditswe bakoraniraho Petero amuja inyuma barengarenguka ashika imbere mu rugo rw'umuherezi mukuru yicarana n'abagendanyi yota umuriro maze abaherezi bakuru n'abashingantahe b'amakombe bose baronderera Yesu ibirego byomwicisha barabibura naho bamurega ibinyoma bari benshi ibirego byabo ntibyari bihuye bamwe bava hasi baramubeshera bati twebwe twaramwumvise avuga ati nzosambura urusengero rwubatswe n'intoke rutubatswe n'intoke ariko naho nyene amagambo yabo ntiyari ahuye umuherezi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati ntaco wiregura aba bakwagirije iki arihorera ntiyamwishyura na rimwe umuherezi mukuru yongera kumubaza ati ni wowe Kristo umwana w'ishimwe ni wowe Kristo umwana w'ishimwe Yesu aramwishyura ati ndiwe kandi muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha azananye n'ibicu byo kw'ijuru maze umuherezi mukuru yitangamurira kw'imyambaro yiwe aravuga ati turacaronderera iki ibyabona muriyumviye ingene arohose mugira ngo iki bose bamucira urubanza bakwiye gupfa bamwe batangura kumuvuma amate bamupfuka mu maso bamukubita ibipfunsi turakoze Yesu agahezagire amen nasomye nagarutse tugaruke inyuma gatoya kuri 48 ngo Yesu aravuga ati mbega mbaye umugumutse aho muza kumfata mwitwaje amahiri iminsi yose namana namwe mu rusengero nigisha ariko nimwigeze kumufata ariko
ibi bibaye kugira ngo ivyanditswe bishike nuko bose baramuhunga, ariko umusore umwe aragerageza gukurikira Yesu yambaye umutamana wonyene, nawe nyene baza kumufata aca abatana wa mutamana ari gusa aho ngari gusa. Iri niryo jambo rero mwene data Oscar yavuze, jewe ko nabitahuye. Bose igihe bari kumwe na Yesu bari bambaye barafise ikintu kibakingiye, ariko baje kumufata arazita ngo yagiye amenye. Ubu niko tumeze, turacambaye ku gahuzu, ariko ntibadusugereza tugatuba mwambara, tugenda turi gusa. Turi kumwe? Iri jambo ryarantangaje cane, nibaje igituma ririmwo, ariko njambona umuntu yaviriye Yesu arahevye araneshejwe ataye impuzu. Iyo duhevye Yesu tuba dutaye impuzu. Sinzi ko muragira umuntu umusatsi mu wanyu canke hafi yanyu agati impuzu, ataye impuzu haba hari igipfuye, haba hari igipfuye. Rero kuri 62 rero twahumvise ngo turahe 62 niho haboneka neza aya majambo ngo Yesu arishura ati ndiwe, ariko Yesu arihorera yagira ico amwishura. Wa muherezi mukuru arongera amubaza ati uri Kristo umwana w'Imana, umwana w'umwe gihezagiwe, ni ukuvuga Imana. Hanyuma amaze kubivuga mwumvise ingena baciye bashangashirwa bakagomba kumwica. None handitswe ngo iki muri Yohana 10:30 avuga ngo twe na data urumwe. Mariko 52 twumvise ngo egome ndiwe. Hanyuma ubu hari ibintu byinshi murashobora kwitaho agakurikirana, ariko aha turi bagenzi si twebwe twirondeye, oya Yesu yaturondeye. Petero murabyibuka yamaze kubyerekana inshuro zingahe yicaye hahandi, yarabwiye bagenzi batemwe subiye kuroba. Ni ukuvuga yarivuyemo mu yandi majambo, ariko Yesu aragenda basanga hahandi, abasanze hahandi ati barayiburose. Oya, niko rero kubabwira ati terera urusenga, niko muraba. Ngo mugabo ba Petero barabahinga bavyo, bari babizi ko biba bamwijoro, bari babizi ahantu hitwa mwidamba. Sinzi ko hari ubuhazi nka John ngirango yotubwira ibintu tukuroba, hariho uburyo ariko Yesu ntiyabaho nyine abona ifi nyinshi, bongera kugira ukwizera. Wewe rero hari aho ubu ushobora kuba uri mu kibazo ukavuga uti yamara Imana kwitari kirangirira ibi n'imbi, Imana ko mbona ko ntariko ndabona iyo niko ndaja. Mwese mwari jino igihe mwinjira mu ndege mwari mufise Europe yindi mu mutwe wanyu, bari barabwiye ko ari heza. Jewe naragiye mu bihugu bitari bike, natanguye muri Afrika, ngendera Lubumbashi nabona umuji munini, nkagenda ndi Bujumbura ndawubona. Iyo muri za Afrika do l'Ouest nkabona hariya, ariko nje ino nkabona uko. Ngiye muri Canada canke muri Israel
ho nyene urumva nagenda nitwariye muri jewe ikindi gihugu, nawe ubu hari igihugu mwe mutwaye mu maso yanyu, ariko ico gihugu bacita ngo hari igihugu ciza cane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiwe muko Data yakiberetse, aheza ijuru tuzohurirayo bagenzi, aheza ijuru tuzohurirayo bagenzi. Haleluya, haleluya. Ico gihugu mucizere mukinezerwe. Jewe ndakuzi no hariho uburyo kumbura ubushobozi bwuko nshobora kuronka indi buruse hariya muri za Afrique de l'Ouest. Muhabwa ntihariya mu Budage niho hambere, reka kandi ngende amavuta ariko rero ntihagire uwihuta ngo amavuta y'umugabo nayamurayemo reka ndyaya. Hari igihugu ciza cane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye kandi dukora ibishoboka kugira ngo tuzobishikemo. Uwakitwemereye ntabesha, avuga ukuri. Yavuze ati ngiyeyo, niyo ngiye, murambona ati ngira ndabahe demonstration. Hariho abantu bavuye muri Libya, mwebwe mwari mukera batoye, ariko mu nyuma haravuye abandi muri Somalia kugira yerekane ko afise amahera, agasohora inoti rimwe bikayanga, nagira ngo mwarababonye canke bavuye muri Sudani canke ariko aho hantu tuzoja ntawoza tuzanira ngo ariko aratwereka ngo hameze gute. Yesu yaje agira ati reka ndabereke abajama bibaza, reka ati umve tuzosubira, ati ati nukuri tugumata abamarayika baraza, ati mbega abagabo b'i Galilaya mwebwe ko muriko muraba niki? Ubu Yesu mubonye tuvuga uko mumubonye niko azogaruka. Haleluya, uyo rero azogaruka uko nyene. Iyo nkuru murayemera, handitswe ngo uko mumubonye niko azogaruka. Rero Yesu ari mu kugaruka. Ubu hari ibintu byinshi, hariho ibintu baza numvise ngo mugira kabiri ngo kandi ngo birashoboka ko ariko Yesu azoca azira. Ntabuze umunsi n'isaha, ntabuze umunsi n'isaha mu bigabe kuko hari ibintu bisaga n'ibifise umufano. Nk'ubu narumvise hari ibintu byinshi abantu Satani agomba ngo abantu benshi bapfe batihanye. Nico gituma hari imigambi, hariho n'amakuru tumega asa n'aya leta canke y'amashirahamwe mpuzamahanga atuma abantu bapfa canke bagata inuze, bagata ubumuntu muri bo, bagata ubumuntu muri bo. Sinzi reka tuvuge mugabo murambabarira, mwarabonye nk'umuntu yapfunzwe, umuntu yapfunzwe agatebayo, yagarutse araho usanga umenga ari ibintu bitagitonze neza. Saho gusa hariho n'ibindi bintu abantu bajamo bakaritse ugasanga umenga bitonze neza. Twebwe rero gutonda kwacu n'ijambo ry'Imana jehe ikarabiro cacu. Yesu yabahezagire. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye cane kuri aya majambo meza turonse yuko tubwira, yuko dukebura ngo tuharanire kurondera wewe. Mana hari ivyaha bitugora, turaje imbere yawe ngo Data bujo uduharire Mana, uduhe inkomezi zo gushobora kwihana, dukore bwa buryo butatu, twihane, twature ivyaha, tugaruke, twihane, tuve mu caha cose. Nta wundi turindiriye atari umwami Yesu.
Mana yo mwijuru, mwene data yavuze ati ba bandi bari hanze bazokebukwa n'iki, bazofashwa n'iki, twebwe tukibatera amakenga. None yo ndakwinginze Mana ngo uno munsi mwemu wawe atugenderere kugira ngo na kandi kari kinyegeje hirya katuveko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turaje mwami muri kano kanya, sega amahanga gusaba za nkomezi kugira ngo ibi tugerageza turone inkomezi zo kubinesha. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Arisho nibagiye, niba hari ugomba kwakira umwami Yesu umukiza wiwe, akana kanya keza koko ushobora kumwakira. Niba hari ufise irango navyo tukaca tubigira umutwaro canke ico agomba ko gisengerwa, n'aka niko kanya reka tuce tubigira ko uranyihanganira. Yesu yamaheza kiri Sabahizi nimubandanye camurugamba, sabahizi nimubandanye camurugamba, umusaraba uturombe, sabahizi nimubandanye camurugamba, sabahizi nimubandanye camurugamba, umusaraba uturomboye, kandi kanjiro kw'isi yose izoshira, Haleluya Yesu isi nimubandanye camurugamba, umusaraba uturongoye, abahisi nimubandanye camurugamba, abahisi nimubandanye camurugamba, uvuze ijwi hejuru ririmba mwese, nimuze dutasire umwami wacu, indirimbo turirimba n'imbere, abahisi nimubandanye camurugamba.